dushaka buteye imbere, Uburundi igihugu c'amata n'ubuki, ntibishoboka atari uko dutanguye ku ntango nziza. Intango nziza nayo ni mwebwe gwaruka, kuko mu 2040 twipfuza ko Uburundi kizoba ari igihugu cifashe. Mwebwe nimwe muzoba mugeze mu bigero, twebwe natwe tuzoba turabasaza. Murumva rero ko ari vyiza ko rutegura ubwo Burundi, tubutegura kuri mwebwe kugira mumenye ico gihugu tugiyemwo icarico. Kandi barongera c'umugani ngo uwanka gakura abaga umutavu. Mwebwe gwaruka dutegerezwa kubabungabunga, kubategura kugira muze mube indongozi z'abahizi, mubabahizi guhera mu buto bwanyu, muduge muri abahizi, muze mushike mu 2040 bavuga bati iki gihugu cyo Burundi ni igihugu c'abahizi. Rero ubu n'igihe twese twitegura. Ndizeye yuko muri mwebwe cyane cyane abana bari mu mashuri mato mato, ndizeye neza yuko ubu mutanguye kubona yuko umwana ashobora gutunga agakoko, ashobora gutunga agakwavu. Ahandazi ko atabuza abana batoyi bafise agakwavu, atagakwavu ni gwanje, iyi nkoko ni gwanje. Muze murabitegera kuko niko mutangura. Perezida wacu neva, n'umujama w'amajene, akora ivy'ubutwari neva.